指挥所，坐标3804，发扬332，完毕。twongeye kubakaza abanywanyi bacu bakunzi bahire mudukurikirana muri mpande zine z'isi ikaze muri ano makuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko aravuga ku isi muri kano kanya. Amakuru yacu turababwira mu makuru ibiriko biraba ku ntambara iriko irahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Urusiya, ndetse turababwira n'ibihejeje gushikizwa muri kano kanya n'umuryango wa NATO, ndetse aho biboneka ko intambara ya gatatu y'isi iyo twoba tuyegereje. Turababwira n'ibivugwa muri Iran, ndetse turababwira n'amakuru y'amayobera y'amarokete y'irokete yaguye ku kwezi. Turababwira n'amakuru avuga muri Israel. Kaze muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze rero abanywanyi bacu bakunzi bahire, twibutsa kugira sabone canke kugira subscribe abakoresha ururimi rw'icongereza kugira ngo mubandanye mukurikirana ibiganiro vyacu n'amakuru yacu yizewe. Turabandanye rero n'ano makuru yacu. Amakuru yacu reka tuyahere mu karere ka Donbas region, ahari hamaze iminsi cyane hariko harabera intambara zikomeye cyane gose ku gisirikare ca Ukraine n'igisirikare c'Uburusiya. Uburusiya rero bukabumenyesha ko bumaze kugenzura agace ka Donbas region kose ibice 99%, ndetse bikaba bivugwa ko hasigaye nibura abasirikare bake cyane gose bakiko bari na NATO bagwana muri kano karere. Agace ka nyuma kafashwe uno munsi na gace ka Severodonetsk. Agace rero ka Severodonetsk kose kakaba kaguye mu bingwe y'igihugu c'Uburusiya. Igihugu c'Urusiya cyari kimaze iminsi kigira intambara no muri kano, mutwibutse ko intambara zari zimaze iminsi zibera muri kano karere ka Severodonetsk ndetse na Luhansk. Utu duce rero nitwo twariko tuberamo intambara. Agace ka nyuma rero gasigayemo intambara zikenye zibayabaye, bivugwa ko ari abasirikare bake cyane gose ba Ukraine basigayemo ni mu karere ka Luhansk. Hari niho hakiriko harabera intambara. Uno musi Uburusiya bwakoze ibitero byinshi cyane gose ku gihugu ca Ukraine, aho ibitero no musi Uburusiya bwongeye gukora ibitero mu gace ka Lviv, ndetse bongera gukora kandi ibitero Kharkiv ndetse na Lysychansk. Aha rero hongeye kuba ibitero kuno musi. Wibutse ko muri iyi ndwi nyene higeje heze hari habaye ibitero muri kano karere. Uno musi ibitero vyabereye Kharkiv bivugwa ko ibitero byinshi, amamisire menshi yaguye ku ishure, ku kigo c'ishure, aho bivuga ko abana benshi bari muri kino kigo bakomeretse, ndetse bakaba bamwe bapfuye abandi bajanwa mu bitaro. Ibi rero biboneka ko ibitero by'Uburusiya byamaze kwiyongera cyane gose muri kano karere, aho ndetse amakuru twarose muri kano kanya bivuga ko Uburusiya bwongereje abandi basirikare gose benshi cyane gose muri Ukraine, aho bivuga ko ubu igitigiri c'abasirikare b'Abarusiya muri Ukraine ngo babashika ku bihumbi 150 by'abasirikare. Urumva ko abasirikare ari benshi cyane gose, mu gihe ino ntambara itangura ngo hoba hari hatanguye abasirikare bashika ku bihumbi 100 zonyene. Abasirikare b'Uburusiya bari ku butaka bwa Ukraine ngo bashika 5000. N'amakuru y'ikinyamakuru TFI yatohoje muri iyi ndwi, aho byerekana ukuntu abasirikare aho cyerekana kino kinyamakuru ukuntu abasirikare b'Uburusiya bagiye barajanwa muri kino gihugu, ndetse n'abagiye baravanaho. Ubu rero ngo abasirikare neza bari ku butaka bwa Ukraine babarizo hagati y'ibihumbi 150 ndetse ngo no kuduga. Boneka rero ko Uburusiya bufise umugambi wo gukomeza intambara nyuma y'akarere ka Donbas region. Twababwiye ko Uburusiya budafise umugambi wo guhagarikira muri kano karere ka Donbas region, aho Uburusiya bufise umugambi munini cyane gose. Ndetse ubu rero ivyo twavuze ni nkaho na NATO yatanguye kubona ko ari byo, kuko mu makuru y'uno munsi turabwira ivyo NATO yavuze, ndetse aho bigaragaza ko intambara ya gatatu y'isi yose igiye kuba, ndetse twoba turi hafi yayo. Mugume hafi turababwira ibindi biriko biraba mu makuru, imbere yuko tubabwira ayo makuru y'ivyo NATO igiye gushikiriza. Tukivuga nyene ivy'intambara rero ya Ukraine n'Uburusiya, Ukraine yagirije Uburusiya ko igihugu c'Uburusiya ari igihugu twokwita ko amajambo dukoresheje amajambo bavuze. Perezida Zelensky yavuze ko ngo igihugu c'Uburusiya gikwiye gukugwa mu miryango yose mpuzamakungu, ndetse akaba yasabye ko igihugu c'Uburusiya cokugwa no mu nama nkuru ya ONU, ndetse bagahagarikwa burundu guparticipa mu bikorwa byose by'inama nkuru ya ONU. Aho yavuze ko igihugu c'Uburusiya gikwiye gufatwa nk'igihugu c'abicanyi gusa, ndetse igihugu c'abateroriste. Ngo iki gihugu c'abicanyi ndetse n'abateroriste ngo kikaba kidakwiye kuba cosubira guparticipa ya mu miryango yari yose mpuzamakungu, ikwiye guhagarikwa mu miryango yose mpuzamakungu bigaharirwa ivomo. Ibi yabivuze aho yari kwashikiriza ijambo inama nkuru ya ONU yari koraniye i Geneve. Aha rero iri jambo yashikirije rikaba ritakiriwe neza n'umuserukira Uburusiya, nawe yari muri nama, nawe akaba yahawe umwanya wo kwishura. Aho yavuze rero batiranye amajambo bikomeye cyane. Mumviriza Perezida Vladimir
Vladimir Zelensky amajambo yavuze aho yavuga ko Uburusiya ari igihugu c'abateroriste kidakwiye kugira ico kibazwa mu muryango mpuzamakungu ndetse igihugu hagarika gucigwa ivomo mu miryango yose mpuzamakungu iri kuri iyi si. Perezida Vladimir Zelensky ashikiriza iri jambo mu nama mpuzamakungu ya ONU. Позбавити російську делегацію можливості маніпулювати ООН. Обов'язково зробити для Росії неможливим перебування в Радбезі, поки її терор продовжується. Обов'язково створити трибунал для розслідування усього, що наробили російські військові проти українців. І обов'язково треба дати на рівні ООН юридичне визначення поняттю «державний тероризм». Усі дії Росії повинні отримати юридичну оцінку. Глобальні санкції за те, що вона руйнує міжнародний правопорядок. Inyuma rero y'iri jambo ya Perezida Zelensky wa Ukraine, umuserukira ambasaderi aserukira Uburusiya mu nama mpuzamakungu ya ONU nawe yaciye ahabwa ijambo aho yishuye Perezida Zelensky amubwira ko amajambo ya Perezida Zelensky arayo gutabaza kugira ngo babandanye bamuha ibigwanisho ngo bandanye aturire igihugu ciwe, ngo ibi rero ngo natabiheba vyo kubandanya azana ibigwanisho mu gihugu ciwe, ngo special operation Urusiya buriko burakora ngo nizo kwigera ihagarara, ngo kuko special operation ngo iki arico yatanguriye ngo kugira ngo ihagarike igwanisho vy'uburenganzira bw'isi ko vyuzura muri kano karere Uburusiya buherereyemo. Ngo rero ngo ya majambo yose yavuze ngo asabira Uburusiya ko bwofatirwa ibihano kuba mu miryango yose mpuzamakungu, ngo n'amajambo yo gusaba ngo bigwanisho ngo basanzwe bamushikiye ngo ivyo ngo Uburusiya burabimenyereye. Umviriza mu ambasaderi aserukira Uburusiya mu nama mpuzamakungu ya ONU ingene yavuze. И тогда, по всей видимости, возникла идея о провокации нового типа, якобы нанесенном ударе по торговому центру в Кременчуге. В реальности никакого удара по нему не наносилось. Российские вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием по ангарам с поступившими от США и европейских стран вооружением и боеприпасами западного производства в районе Кременчугского завода дорожных машин. Это оружие и боеприпасы были рассредоточены по складской территории для дальнейшей отправки украинской группировки войск на Донбассе. То есть для того, чтобы из этого оружия обстреливали жилые районы Донецка, Луганска и других городов. Tuve rero muri ibi byo guteraterana amajambo ku bategetsi b'Uburusiya ndetse n'abategetsi ba Ukraine, tubandanye n'amakuru nyene ariko aravugwa mu karere ka Ukraine aho intambara zikomeye cyane gose. Intambara rero no munsi biboneka ko intambara itera yigira imbere, ndetse bikaboneka ko igisagara gikurikira igisagara ca Kharkiv, ndetse abahinga bose mu by'intambara bakaba bamaze kwivuga ko Uburusiya biboneka ko igisagara gikurikira inyuma y'uko bufashe akarere ka Donbas kose muri rusange, ko igisagara gikurikira ari igisagara ca Kharkiv. Nkuko twababwiye uno munsi igisagara ca Kharkiv Uburusiya bwahasutse amamisire menshi cyane gose, ndetse aho twababwiye ko ikigo c'ishure caguye ku mamisire, hakaba hari n'abana bakomeretse, ndetse ibindi bino bigo byinshi byaguye ko n'amamisire, ndetse hari n'amazu y'abanyagihugu bikaba byahibira tukombera. Igisirikare naco ca NATO kikaba cagabishijwe ko cyo kwitegura bikomeye cyane gose, kuko Uburusiya biboneka ko butagiye guhagarikira intambara mu gihugu ca Ukraine, ngo ahubwo intambara ishobora no kwadukira mu bindi bihugu, nk'uko Perezida Zelensky nawe yakomeje amenyesha ko Uburusiya budafise umugambi wo guhagarikira intambara muri kino gihugu ca Ukraine, ndetse Uburusiya nk'uko natwe twari tumaze iminsi tubibwira ko Uburusiya bwo bufise umugambi wo gutera ibindi bihugu byose vyahoze mu co bise Soviet Union bikaba bitakiyoboka igihugu c'Uburusiya. Turabwira rero ivyo umuryango wa NATO uhejeje gushikiriza muri kano kanya. Reka n'amakuru yacu tuyabandanirize mu biriko biravugwa n'umuryango wa NATO. Umuryango wa NATO uhije gushira itangazo ryawo ahabona umusekreteri mukuru w'umuryango wa NATO John Stoltenberg ahije gushira itangazo ahabona, aho amenyesheje muri no tangazo ko igisirikare c'Uburusiya ibikorwa kiriko kirakora muri Ukraine biriko biragira ingaruka za direct ku gisirikare ca NATO ndetse ngo n'ibihugu biri mu muryango wa NATO. Ahavuze rero ngo birero ntibagiye kubandanya bazihanganira, ngo ahubwo ngo bagiye kuraba ico bakora vuba. Akamenyesheje ko abasirikare 300 bahamagawe kuba bitiguye umwanya wari wose ko bashobora kuja ku rugamba. Ibi rero akaba yahejeje kubivuga
abivuga mu itangazo rirerire ariko yahejeje gusoma mu kanya gaheze ahamenyesheje ko bano basirikare 300 bagiye guhabwa n'ibikoresho karuhariwe ndetse avuze ko bagiye kongerezwa ibikoresho byose by'intambara ndetse n'ibindi bikoresho byose baba bakenera igihe urugamba rwo kwaduka. Akaba avuze ko ngo ibikorwa by'Uburusiya biboneka ko bimaze kurengera ivyo bari biteze, ngo rero ngo ntawo bandanya araba ngo ahubwo ngo umuryango wa NATO ukiye kuba witeguye ngo kuko umwanya wari wose gushobora kwisanga muri no ntambara mu gihe ngo tuba witeguye. Nkuko rero yaciye avuga ngo nkuko umufilozofi w'umunyamerika yabivuze ngo ushaka ngo gutsinda intambara ngo ategura intambara. Ubu rero bariko bategura iyi ntambara, aho rero biboneka ko intambara y'Uburusiya ishobora gutandukira isi yose muri rusangi. Ibi akaba heje kubimenyesha muri kano kanyaho abasirikare 100 bamaze kuva muri Amerika ndetse ngo bamaze gushika mu bihugu by'Uburayi 100 by'abasirikare, niko amenyesheje ko bamaze gushika mu bihugu by'Uburayi ndetse hakaba hari n'ibindi 50 by'abasirikare bavuye mu Bwongereza ndetse n'abandi basirikare rero bino bihugu byose bigize umuryango w'umugwa NATO, aho ravuga ko abasirikare 300 biteguye ngo bari bano basirikare ngo bahamagawe kuba biteguye umwanya n'umwanya ko bashobora kuja mu rugamba n'ingabo z'Urusiya, kuko biboneka ko ngo ingabo z'Urusiya zigiye guhagarikira intambara muri Ukraine. Ibi rero aheje kumenyesha unyene ngo kandi ngo rasavye ko abasirikare bose bakumva rino tangazo bakaba biteguye kuko batawuzi umwanya n'isaha ko badashobora kuba mu ntambara. Icyo amenyesheje ko abasirikare benshi bagiye gushigwa ku mipaka yose y'ibihugu bihana urubibe n'Uburusiya, ibihugu bisanzwe muri NATO. Tubivuze ko igihugu kiri hafi y'Uburusiya ari igihugu cya Eritrea ndetse Uburusiya bukaba bwaramenyesheje ko bushobora guhana kino gihugu mu gihe kino gihugu cya Eritrea cyari cyahagaritse amatrene y'Uburusiya guca muri kino gihugu ndetse n'amakamyo atwara imizigo guca muri kino gihugu. Rero abasirikare ba NATO bakaba bagiye gushigwa benshi cyane gose muri kino gihugu ndetse abandi bagashigwa mu gihugu ca Poland. Bino bihugu byose bisanzwe biri hafi cyane ya Ukraine n'Uburusiya bikaba bigiye gushigwamo abasirikare benshi nkuko muvyumva. Abasirikare 300 ni benshi kandi ngo bagiye gushirayo abasirikare bamwe karuhariwe ndetse ngo bagiye guhabwa n'ibikoresho ibikoresho byose ngo bakenera, ngo ibikoresho bigezweho nkuko yavuze ngo bagiye gushira muri bino bihugu byose biri mu muryango wa NATO, anti-missile system ndetse ngo n'ama air defense missile. Ngo ibi byose rero bagiye kubikora ubufona bwango kuko babiboneka ko batamanya bafize ngo ahubwo baracerewe. Iri ni tangazo riheze gushigwa ahabona na president w'umuryango wa NATO John Steinberg, aho yari kwaramenyesha aho atanze itangazo kubamenyesha makuru muri kano kanya. Tubuse ko ibiro bibaye mu gihe babonye ko Uburusiya by'ukuri budafise umugambi wo guhagarikira intambara mu karere ka Donbas region, nkuko twagumye tubivuga ko ibikorwa by'Urusiya bishobora kubandanya bigashika no mu bindi bihugu. Ubu rero biboneka ko bitakiri iby'agaseseshwaro muri ko Urusiya bushobora kwambuka intambara ikarengana imbibe za Ukraine. Ibiro bikaba biboneka ko umuryango wa NATO cyangwa igisirikare cya NATO kitabifashe minenegwe, ahubwo kiciteguye bikomeye cyane gose. Rero nibyo biboneka ko intambara ya gatatu y'isi yose ishobora kwaduka umwanya n'umwanya, igihe igisirikare cyubutse ko igihe igisirikare cya NATO coshira nako n'igisirikare cy'Urusiya intambara ya gatatu y'isi yose tuzoba twinjiye mu ntankeka, kuko ibigwanisho by'umara amamisire ya nucleaire azoca atangura gukora, kuko bino bihugu byose bifise ingufu zikomeye. Intambara rero irengeye iriko iragwanwa muri Ukraine yoba ibaye intambara ya gatatu y'isi yose. Ariko dusaba Imana ibi ntibiye turabana tubabwira nyene ibiriko biraba muri bino biriko biravugwa zino mu mwazi intambara muri kano karere. Nguko baragahengwe ku gihugu ca Sweden n'igihugu ca Finland. Ibihugu rero bikaba byarankiwe kwinjira mu muryango wa NATO n'igihugu ca Turkey canke Turkey. Aba rero uno munsi bakaba basinye amasezerano hamwe n'igihugu ca Turkey yo kubemerera ko bashobora kwinjira mu muryango wa NATO. Bikaba ari mu gihe hari hamaze iminsi ibiganiro byinshi cyane gose ku nzego zose, ndetse hakaba abanyamerika ndetse n'ibindi bihugu by'Uburayi byarafashije muri bino biganiro. Twibutse ko Turkey yankira bino bihugu kwinjira mu muryango wa NATO ngo kubera bino bihugu bisanzwe bishigikiye iyindi mihari itavuga rumwe na leta ndetse igwanya leta ya Turkey. Ibi rero ngo bikaba hari byo byatumye bino bihugu Turkey yari yavyankiye. Ikindi naco
Turiki yari yasaba nuko ngo yari gusubira guhabwa isoko ryo kugurisha ibigwanisho muri Finland ndetse no muri Sweden. Tubutse ko bari barahagaritse amasezerano yo guhanahana ibigwanisho na bino bihugu. Ubu rero nibaza ko amasezerano basinye ivyo rero basuye kuvyemeraho Turiki ishobora kuzogurisha ibigwanisho muri bino bihugu ndetse igakorana vya hafi na bino bihugu no mu kugwanya iyi migwi Turiki yita ko ari iterabwoba ngo yari isanzwe ifashwa na bino bihugu. Nagahengwe rero ko abanyagihugu ba Turiki n'aba Finland na Sweden kuba bemerewe kuja mu muryango wa NATO. Umuryango wa NATO biboneka ko uguma waguka buri munsi bino bihugu rero bizoba ari ibihugu byo hafi byinjiye muri NATO. Tuvuge ko ari igihugu ca Ukraine coco ivyabaye birahagarikwa ivyo kugiha uburenganzira bwo kwinjira mu muryango wa NATO, na cane cane ko Uburusiya bwarahiye burarengwa ko budashobora kwemera ko igihugu ca Ukraine cinjira muri no muryango wa NATO, kizokora ibishoboka byose ndetse akaba navyo byabaye inyandamuvano y'intambara turimo uno munsi iteje ibyago ku isi. Turabandanya n'aya makuru yacu. Tukivuganye rero ivyano makuru, ibihugu rero bitunze indwi bihurikiye muri cyo bise G7 buriko barasozera inama yabo imaze imisi bahuza, biyemeje ko bagiye guha President Zelensky ibigwanisho byose bigezweho ndetse ngo akaba atavyo gusubira gutinya ko ashobora gutera mu Burusiya, ahubwo ngo bagiye kumuha ibigwanisho byose bishoboka kugira ngo bagwanye President Vladimir Putin ku nguvu zose zishoboka kugira ngo igihugu ca Ukraine ntikigwe mu minwe cyose y'Uburusiya. Ibiro bakaba bavyemeranije uno munsi ndetse bagiye kongereza n'amahera menshi ahabwa abacangero canke mu masenari bagenda mu gihugu ca Ukraine. Ibiro bakaba muri za miliyaridi amajana 600 biyemeza zizokora mu myaka 5 bagiye kwegeranya. Bikaba rero igihugu ca Ukraine kizoronkamwo amahera menshi cyane gose yo gufasha muri ntambara Ukraine iriko iragwana n'Uburusiya. Tubutse ko zino miliyaridi amajana 600 ibihugu vya NATO vyemeye ko Amerika izotanga miliyaridi amajana 2 z'amadolari y'Amerika, maze ibihugu byo mu Burayi navyo bigatanga miliyaridi amajana 3 akaba amajana 5, maze rero igihugu cyo Bwongereza ndetse kikaba naco kizoca gitanga imiliyaridi 100 z'amadolari y'Amerika. Yose hamwe rero agaca kwira imiliyaridi amajana 6 nkuko bavyemeje. Tubutse ko igihugu c'Ubwongereza kitakiri umuryango w'ubumwe bwa Buraya, arico gituma igihugu c'Ubwongereza kizotanga kwavyo, maze ibindi bihugu bisigaye by'umuryango w'Uburaya bikazotanga imiliyaridi amajana 3, no kuvuga Amerika izotanga imiliyaridi amajana 2, Ubwongereza butange imiliyaridi 100, maze ibindi bihugu bisigaye France na za Canada n'Ubutaliyano batange imiliyaridi amajana 3, maze baronke zino miliyaridi amajana 6. Nkuko twabwiye zino miliyaridi amajana 6 bavuga ko zizokora mu bikorwa by'iterambere mu bihugu byo muri Afrika ndetse n'ibihugu byo muri Pacific, Indian ndetse n'ibindi bihugu byose byo mu butayu bwa Sahara bitaratera imbere. Ibi navyo bimwe amafaranga amwe hazoja mu by'iterambere rusange ndetse no kubaka amabarabara n'ibikorwa remezo n'ibyo kugwanya ihindagurika ry'ibihe, ndetse ayandi mahera menshi akaba ariko agenewe intambara ya Ukraine n'Uburusiya, ahazohabwa President Vladimir Zelensky ndetse agahabwa n'ibigwanisho byinshi bizoba biguzwe muri aya mafaranga agiye kwegeranywa na bino bihugu indwi bigize bino bihugu indwi bitunze ku isi. Turabandanya anano makuru yacu tubabwira ibiko biravugwa kandi hirya no hino ku isi. Tuve rero muri kano karere k'Uburusiya na Ukraine dusimbire hakujya muri Iran. Muri Iran rero igihugu ca Iran kimaze imisi kiragerageza amamisire ku munsi w'ejo igihugu ca Iran carongeye kugerageza izindi misire zinyaruka cyane gose, aho bivuga ko zino misire kiko kiragerageza ngo coba kiko kitegurira gukora gutera amamisire y'ubumarangovu ngo igisirikare igihugu ca Iran kiko kiragwiza ubumara bwa nucleaire, ngo biboneka rero kuno kugerageza ko amamisire kwa bino misire ngo bariko barashaka kurondera imisire ishobora gutwara imitwe y'ubumara bwa nucleaire mu gihe bazoba bahejije kuyikora. Tubutse ko ubu ubutasi bwerekana ko batoba baramara gukora amarokete y'ubumara bwa nucleaire, ariko rero tubutse ko bamaze gukuraho amakamera yose ya Watchdog ku bigo byose basanzwe bakoreramo inkoho, kuko ngo Watchdog ariko irabarenganya ibabishira ko bariko barakora ibigwanisho by'ubumara ngo ataje bariko
barakora baciye bazimya amakamera rero kuvuga ubu ntawe ushobora kugenzura ivyo bariko barakora atari abatasi bo mw'ibanga gusa bashobora kumenya ivyo ivyo Iran iriko irakora. Ubu rero Iran iraho ngo yoba iriko iragwiza cane gose ubumara bwa nucleaire maze rero ikaba ngo iri hafi kuronka ubumara bushobora gukora bombe za nucleaire. Ibi rero twibutse ko biciye ku bintu n'amasezerano mpuzamakungu aho kino gihugu kitemerewe kuba cokora bino bigwanisho na cane cane ko kino gihugu ari igihugu cama gishamiranye cane gose n'igihugu ca Israel. Biboneka ko rero kirose zino misile z'ubumara ko zohava kizitera mu gihugu ca Israel ndetse ikaba yaramenyesheje igihe cose izomenya amakuru yaho baba bakoreye zino misile z'ubumara ko igisirikare ca Israel kizohita kihasuka za misile kitarinze no kugira uwo kibaza uwo ari we wese, nguko igisirikare igihugu ca Israel kidashobora kwihanganira ko igihugu ca Iran gitunga bino bigwanisho vy'ubumara ngo coba ari ivyago vyinshi cane gose ku banyagihugu b'igihugu ca Israel. Turabandanya n'ano makuru yacu. Uko rero twari tubabwiye mu makuru yacu tuyatangura, harabonetse muri iyi ndwi ibintu bisa n'imboneka rimwe muri iyi si aho irokete yaguye ku kwezi. Irokete rero ikaba yasambuye kwiye ku kwezi, ni muri za rokete zisanzwe ziterwa zigatwara abantu. Ariko rero iyi rokete catangaje aba scientifique nuko atagihugu na kimwe cemera ko arico cayirungitse iyi rokete, ndetse ikaba itagarukiye aho gutangaza aba scientifique. Iyi rokete imaze gukorokera ku kwezi ngo yasambukiye mu bice bibiri aho yasize amaharama abiri manini cyane gose mu bice yakorokeyemo. Ubundi iyi rokete iguye yahora ikoroka ikagwa mu gice kimwe, ariko iyi rokete ikaba yasambutse igwa mu bice bibiri bitandukanye ndetse isiga ibinogo binini cyane gose ku kwezi aho yaguye. Iyi rokete y'abashakashatsi ndetse n'abascientifique bakaba baragerageje kurondeza igihugu yoba yaravuyemo, ariko barabura. Bagerageje kuvuga ko yoba yaravuye mu Bushinwa, mu marokete Ubushinwa bwari bwararungitse mu kwezi kwa kabiri k'umwaka, ariko basanga sivyo na gatoya, ndetse bongera bibaza ko ari amarokete Uburusiya bwaba bwararungitse nabo nyene ngo mu mwaka uheze, ariko basanga n'izi rokete z'Uburusiya sizo zaguye mu rokete muri kino gice cyo ku kwezi. Aba scientifique rero bikaba byabamenye umutwe bariko baragerageza kurondeza iyo byaba byavuye, ndetse bakaba batanguye kwiyumvira ko ngo hoba hari abandi bantu baba kwindi migabane tutazi, ngo baba mu yandi masi tutazi, ngo bari barungitse zino rokete. Twibutse ko irokete bivugwa abashakashatsi ba NASA bemera bo muri Amerika bemera ko irokete ya mbere yagiye ku kwezi ngo hoba hari mu 1972. Iyi rokete ikaba nayo yarungitswe n'ikigo ca NASA, ikaba yari yagiwemo n'uwitwa Apollo. Ubu rero Apollo akaba yaragiye ku kwezi mu 1972 mu kwezi kwa 12 itariki indwi. Bivuga ko yoba yarashitseyo hagati y'itariki 19 z'ukwezi kw'indwi. Ubu rero Apollo n'ubu akaba hatashoboye kugaruka, ndetse n'abandi bari kumwe bakaba batagarutse kuva ico gihe. Rero nta wundi muntu arasubira kugenda ku kwezi nyezina, baragenda mu isanzure ariko ntibaragenda ngo bagere ku kwezi nyezina. Ibi rero iyi rokete baheruka kuyibona ku kwezi kuva muri ico gihe c'1972 niho haheruka kuba irokete ku kwezi. Rero urumva rero ko iyi rokete rero yabonetse yaguye ku kwezi, n'ubu rero iracamenya umutwe abashakashatsi ndetse n'abahinga mu bya siyanse, ariko baragerageza ibishoboka byose barondeza, bavuze ko ngo basaba guhabwa umwanya n'ibigo bakorera ko ngo bagiye kubandanya bakora ubushakashatsi ngo bamenye iyi rokete iyo yavuye. Ngo bibaza ko ngo bariko bagerageza kwibaza ko iyi rokete ngo iba yaravuye mu yandi masi tutazi, ngo baratewe ngo n'abandi bantu canke n'ibindi binyabuzima ngo byoba bimeze nkatwe ariko batazi ikice bibamo. Kuko iki twibutse ko bano ba scientifique ndetse b'ikigo ca NASA bagenzura ikirere cyose, igihe cyose rero hari irokete ivuye kuri iyi si iduga mu kirere baba babizi. Baragerageje no kugenzura amarokete yose yagiye, baramaze kubona aho amarokete yose yarungitswe, yaba izarungitswe n'Ubushinwa ndetse n'izarungitswe n'Uburusiya n'izarungitswe n'ibindi bihugu, zose ziraboneka aho zagiye naho zageze. Nta nimwe mu zarungitswe n'ibihugu biri hano ku isi biboneka ko yoba yaragiye hano ku kwezi. Rero bikaba bivugwa ko batazi neza ibyo byavuye, kandi nta gihugu na kimwe cemera ko coba carungitse ino rokete yaguye ku kwezi, na cyane cyane ko
iki kirokete caguye ku kwezi bivuga ko hari ico cononye cane gose mu mibereho y'ukwezi, ndetse ko ukwezi gushobora gutangura gukora nk'uko kutakora. Tubibutse ko ngo iyi rokete yasize igize amahara abiri manini cane gose, yagize ibinogo bibiri cane gose, aho rero ngo bitandukanye cane gose n'ivyo ba scientifique bari basanzwe bazi ku marokete asanzwe agenda mu kirere, kuko irokete bavuga ko iba iri hamwe, ngo ahiguye igwa mu gice kimwe idashobora kwisangura ngo ugende kugwa mu kindi gice. Mwakoze rero abakurikiranye ano makuru, ni kuri ano makuru y'amayobera turangirije ko makuru, ariko twibutsa ko intambara zikomeye cyane gose mu Burusiya na Ukraine, intambara zikomeye cyane gose nako muri Ukraine, intambara ziko zirahuza igihugu cy'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine, ndetse biboneka ko Uburusiya bwongereje ingabo nyinshi cyane gose ushobora gufata n'ibindi bihugu. Twibutse ko ingabo za NATO nazo zahamagawe kwitegura, ingabo zishika 300,000 zikaba zahamagariwe kwitegura kugira ngo zibe tayari igihe cyose zohamagarwa kurwana, zibe zoshobora kugwana. Mwakoze rero abadukurikiranye, twibutsa kugira sabone canke kugira subscribe bakoresha ururimi rw'icongereza ndetse na like na comment. Mugire ibihe vyiza, Imana ishikare kubazigama. Mugire ico mubivuze ko kuri ibi mwumvise vy'iyi satellite y'igitangaza yaguye ku kwezi, atawuzi iyo yajizanana, ndetse atawuzi n'igihugu coba carayirungitse, aho bivugwa ko ngo vyoba ari ibindi binyabuzima biba ku yandi masi tutazi, ngo vyoba vyarateye ino rokete igwa ku kwezi. Mwakoze, Imana ibazigama.